Ndabaramukije cyane abakunzi ba Burundi aho muherereye hose muraho mumeze neza murakomeye, abakunzi bakoresha umwanya, abakunzi ba Fanny Lavine. Ego turi kuri post yakoresha umwanya aho yagiye avuga yavuze amajambo akeza umuvyeyi. Ego aho yavuze ati rero uyu mwana tumwaturiye kwiki, aho yaciye atanga karora ati umwana azokina comedy. Rero kiba ari cifuzo cakoresha umwanya ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye kumbura Imana nayo bifise kundi mugambi na mawe akaba mufise kundi mugambi kandi na leta mu gihugu yavukiyemo ikabimufise ko ubundi mugambi. Tugende muri commentaire turabe ico babivuze ko abandi. Uwa mbere yavuze ati umwaturiye nabi kweri kuki utamwatuye ko kazoba ministère de l'éducation canke de l'intérieur. Undi yavuze ati azoba ikimana igomba. Undi yavuze ati mbe agize uwa kangahe avyaye. Ego babanaje bavuga ati azobe umukozi w'Imana. Ego rega shimira abantu bamwe muri commentaire zabo. Undi yavuze ati niyonkwe. Hamundi nawe commentaire twohereza ko yavuze ati ni byiza cyane. Rero bibwari biboneke ko umwana bamwishimiye cyane, umwana yashikiye mu muryango, umwana yashikiye muri entertainment. Urabona ko nakoresha umwanya yagize icyo bivuga ko nakoresha umwanya nawe nyene n'umuvyeyi mu bandi arazi ukuntu umwana biba bimeze. Rero sinibaza ko kumbure ku kivuzo cakoresha umwanya sinzi ko mama wiwe nawe hari icyo azohava bivuga ko canke se umuvyeyi wiwe navuga ati arashobora gukina comedy canke akine ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko ico umuntu azovamwo imbere ntabwo kigenwa n'umuntu canke se n'uwo ari we wese ashobora kuciyumvira, ahubwo kigenwa n'umuremyi nyene kurema. Niwe ashishikara amenya uko ibintu by'umuntu bigenda bikurikirana. Burya tubaho mu mugambi w'Imana, tugenda dushitsa amasezerano Imana yagiye dusezeranira, duca mu nzira Imana yagiye ducira kumbure tutarabaho tukiri urusoro mu nda kwa mama bacu. Rero reka dukize umuvyeyi tumubwira ati niyonkwe, reka tumubwira ati agira umugisha asubireyo ntihababa. Ego n'umwana wa mbere bavyaranye na Nolaske. Ego famille Nolaske bakomeze kugira imigisha n'imihezagiro. Ego barambe cyane. Ego basubireyo ntihababa. Hamatungira dushimira abantu bari ko baradukurikirana kuri Burundi, mukomeze guhezagirwa, mukomeze kugira imigisha. Twifurije koranirwa muri byose, muragira ibihe byiza, mukomeze no guhezagirwa cyane muri byose. Turi kuri poste yakoresha umwanya imaze amasaha 8. Iyi poste ivuga ko ubwa mbere yavuga ko abanza gukeza umuvyeyi. Ego tubanze tumukeze. The number one influence in town Fanny Lavine. Hama tumwature ko ico ari cyo cyose umwana, aho yaciye atanga karorero wewe kamwatuye ko kukina comedy. Ariko nibaza ko aterika abandi bayibona, nibaza ko umuntu wese ngaza kuvuga uko aza kubyumva, ariko nibaza ko yatanguye gukina kera, yatanguye gukinira akiri mu nda kwa mama wiwe. Ego rero ngira agiye kuza abikina neza kandi cyane gose. Turaye muri commentaire kugira ngo tumenye abandi nabo mbe babivuzeho iki, iyo icyo cyiyumviro cyakoresha umwanya abandi mbe bakivuzeho iki. Icyumviro cyakoresha umwanya abandi muri commentaire bakivuzeho uko uwa mbere yavuze ati umwaturiye nabi kweri kuko umwaturiye ko nabi kweri kuki utamwaturiye ko azoba ministère de l'éducation canke de l'intérieur. Ubundi munsi acavuga ati azoba ikimana igomba. Hama ubundi yabandanyije avuga ati mbe agize uwa kangahe avyaye. Hama undi yaciye avuga ati kimama naze mama we ibi bintu ntavyo novuga ndakesiri atu yombwa ndacaniye.